nimuhorane n'umukama. Inkuru nziza ya Yesu Kristo nk'uko twayandikiwe na Matayo mweranda, ninahazwa mukama. Hanyuma ahejeje kwigisha mu migani no kurungika ishengero, Yesu azimuhira. Abatumwa baramwegera bamubaza bati, dusigurire wa mugani w'ugwamfu. Nawe arabasubiza ati, umubivyi yibira akabuto keza n'umwana w'umuntu. Umurima nawo ni isi. Imbuto nziza nazo n'abana b'ubwami. Ugwamfu n'abana b'umubi. Umwansi yarubivye ni shetani. Igesa n'umuhero w'isi. Abageshi n'abamarayika. Nkuko rero barandura ugwamfu ngo baruturire, uko niko bizogenda no ku munsi no ku muhero w'isi. Umwana w'umuntu azorungika abamarayika biwe bakure mu bwami bwiwe abo bose batirimukije abandi be n'inkozi z'ikibi, babatembagarize mu nyenga y'umuriro, bazoharirire bahajyanishiriza insya z'amenyo. Intungane nazo zizokwakaka nk'izuba mu bwami bw'Imana se. Uwufise amatwi niyumve. Dushimagize iyi nkuru nziza ya Kristo. Mu gisomwa ca mbere ijambo ry'Imana twumvise n'igisabisho Yeremiya ashikiriza Imana mu kiyago yagiranye n'Imana. Imana ibabaye gose ikagira iti, ngomba ncisha abana b'intoki kuri Isirayeli kuko bari baranse kumva. Yarabatumye ko abahanuzi benshi, ikagereka ko mbere n'uyu Yeremiya ihavuye binamusaba ibintu bigoye gose, kandi Yeremiya aravyemera kugira ngo yitangire ukurokoka kw'igihugu ciwe. Yeremiya Imana yaramusavye ibintu bihanitse cyane. Iramusaba iti, genda ushikiriza amajambo twumvise agoye, ngo mbere ayo uzobashikiriza ubategerera imbere y'ingoro y'Imana, ubabwira uti, muza guhonyora gute mu ngoro y'Imana mwebwe? Mbe ngo mwayigize uburumba bw'ibisuma? Aravuga amajambo akaze cyane, ngira ngo yabo uyu munsi baca bagira batarivanze muri politike. Niko badashaka kumva amajambo amwe ashobora gukora hagwaye, basigaye bitwaza. Iyo igihugu kigwaye ahantu hamwe umuntu akakora aho hantu kugira ngo hashire umuti, gasanga ariho kumbure abo bigora kuwakira umuti w'Imana. Sinzi wigeze kuvuga ngo urarura ariko ukanyobwa kandi ugakiza. Yeremiya Imana imurungikana amajambo akaze n'umuti wo kuvura igihugu cyayo, ariko kandi kuko mwumvise yuko ngo kigwaye igikomere kigoye gukira, ngo chance gukira, kironda ndugu niko bacita muri iyo misi ngo ni kironda ndugu. Igikomere kidashaka gukira kuko ari igikomere kidakizwa n'abantu, ari igikomere atakindi gishobora kugikiza atari ububasha bw'Imana n'imbabazi zayo. Mwibaze aho Imana itebikabwira Yeremiya iti, naho musenga ubu aho mugeze sinzokumva, mushake mwisonzeshe sinzokumva. Muragenda musome Igabane 14 murabe, muva mwibaza muti ni Patiri agomba kutubwira ibintu bikaze. Sinzokumva. Aragereka kati ngo naho Musa yoza akabasabira canke Samuel akaza akabasamira, sinzokumva. Kuko akabi kanyu kabaye akagaye kabi gose ku Mana. Kabaye akagaye kabi gose ku Mana. Turabe neza mu buzima bwacu. Hari ibicumuro n'ibicumuro. Turashobora gukora ibicumuro bibi gose
bitera akagera Imana bikamera nk'akagaye ku Mana. Hari ikintu kibicaraye kigizwe mu isi, kandi no gusengera isi tugasaba umukama, tugasaba Yezu akatwishurira imbere ya se wiwe. Mwarabonye ibintu vyabaye muri les Jeux Olympiques bazugurura. Mwarabonye n'ingene abakristo batari bake inama y'episkopi mu Faransa igaheza ikavuga umubabaro iyugururwa ry'izo nkino. Iryo yugururwa ryateye umubabaro mwinshi mu kubona bakengera Kristo n'inkuru nziza yiwe. Singomba kubiteba ko, ariko ibintu nka bene bijya si byiza, kuko gukengera umukama n'inkuru nziza yiwe ntibituzanira umugisha mu buzima bwacu. Si ibyo gusa mugabo nukuraba twese umwe wese akama yisuzuma. Aya majambo y'Imana nubwo akara n'amajambo yo kugira ngo ntitumenyera kabi, kuko umuntu yamaze kumenyera kabi biragora kumugarura. Kandi umuntu yamaze kumenyera kabi akitirira ivy'Imana hoho bikagora kugarura. Ni nko guhindura umupatiri canke umubikira canke umukristo wange witaba imbere azi ko ari mu vy'Imana yabitsibatayemo. Nimbara abantu bagoye guhinduka ni twebwe. Umuntu ashobora gufata ibintu vy'Imana akabizimiriramwo. Urumva ko haragira igihe Imana ikababara gose. Mwumvise ijambo rikomeye cyane ijambo rikomeye gose ryaje rigira ngo n'abahanuzi n'abasaserdoti baratembera igihugu ntibatahura ibiriko biraba. Ingene umwijima ushobora gutera mu buzima bw'abantu ukadusiga, kandi twese hariho ahantu ibintu bimwe by'umwijima bishobora gutera mu buzima bw'abantu, abantu bagasigwa hagasigaraho kwambaza imbabazi z'Imana. Nicyo gituma na Yeremiya mwumva umenga yaherewe aheza gusa agasaba imbabazi z'Imana. Izaburi yabigarutse ko igaruka kuri iryo jambo ryo gutakamba no gusaba ikigongwe. Ntuduhora kabi kabasokuru, bandanya ariho udushikiriza imbabazi zawe, kuko amagara ariko aratuvako. Muri iki gihe cya Yeremiya hari hateye ikiza c'inzara kiramara abatari bake, ariko kandi hari harateye n'ibindi vyago bitari bike, ku buryo bw'uko nk'uko babizirikana ico gihe ivyo barabibonamwo igihano c'Imana. Nivyo kumbura umuntu yoca agira ati ni bukwi na bukwi igihano c'Imana, ariko hariho ikintu c'inyigisho ikomeye iyo turiko turavuga kwiyama icaha, cane cane mbere ibi vyaha biremereye bituka Imana, bitukira inahazwa ry'Imana, ibi vyaha biremereye rwose by'ubukozi bw'ikibi, ugusesa amaraso iyo hagezeho ku maraso y'intungane bikaba ibindi, ugusenga ibigirwamana n'ivyaha bikomeye. Iyo bije mu buzima bwacu bihasiga amahano atari make. Nugusaba rero mukama kugira ngo adufashe bugingo tukiri hano ku isi, tukaza nugira nti sinzi ko mwumvise mu nkuru nziza uru rubanza rwo gusobanura ugwamfunururo. Tugire Kristo. Yezu abitubwiye nk'ibizoba ku muhero, akagira ati ku muhero w'isi umukama azorungika abamarayika biwe baheze basobanure abeza n'ababi. Abeza bashigwe ku ruhande, ababi begeranirizwe nka kurya ku mukama nyene w'ivyatsi bibi byegeranywa hanyuma bigaturirwa. Yesu mu kuvuga gutyo suko umenga agomba kudutera ubwoba, ahubwo agomba kutugabisha, kuko ngo
umuntu agabishijwe yovunjwamwo abantu bashika igihumbi, niko bavuga mu gifaransa. Un homme averti en vaut 2, 1000 même 5000. Ni nko kutugabisha kugira ngo uru rubanza rwo kuzosobanura ugwamfunururo ku muhero w'isi dutangure kugwakira twebwe nyene twisobanuremwo ugwamfunururo, kuko ntihagire uwo kwihenda akagira ati jewe ndururo gusa hose ni sawa. Ni nkuko atanumwe ushobora gusanga umenga n'ugwamfurura aho gusa. Yesu akatubwira kare uru rubanza ruzoba ku muhero kugira ngo tumenye kugwiyerekeza ko, tumenye kwisobanuramwo ugwamfunururo, kwisobanuramwo icyiza n'ikibi. Uko umunsi urangiye ntukurangirire ko ukarara urimwo ugwamfunururo. Ejo mu byo wiyumvira, mu kungene wiyumvira, nogira nti ubuzima bwawe kungene uburinganiza, ibi vyimbona kazoza ingene ubiringaniza, aho uzoca kugira ngo bishikire, ntugende ubitekeramwo ugwamfunururo, kuko Yesu ati ntawuzi umunsi n'isaha. Uretse urwo rubanza ko ruzoba ku buzima bw'abantu bose ku isi, rutangura ku buzima bw'umwe igihe avuye muri ubu buzima, icyo bita le jugement particulier, urubanza rw'Imana kuri umwe igihe avuye muri ubu buzima. Ariko kandi hariho le jugement dernier, urubanza rwa nyuma, aho twese tuzokoranirizwa muri urwo rubanza. Ijambo ry'Imana rikagira ngo bamwe ngo bakazukira kuninahazwa, ngo abandi bakazozukira kumaramara. Dusaba Mukama kugira ngo ntitugende tugana ukuzomaramara ibihe bidahera. Aya majambo y'urubanza yaje nayo kugira ngo n'ubundi Mukama adufashe tugifise ubwo bushobozi bwo kwisobanuramwo ikibi n'icyiza, tumenye kuzigama icyiza uko tubishobora. Yaraduhaye uburyo bwo kwisobanuramwo ikibi kandi tukagikira. Nico gituma yaduhaye uburyo budasanzwe. Isakaramento ry'ikigongwe nico rivuga. Ntituribonemwo gusa kajya kanya gatonya ku kwirega, kajya nakaza gasozera urugendo rwiza umuntu agira mu buzima bwe, umutima wiwe, igikorwa cyiza areka Imana ikamukoreramwo, akisobanuramwo icyiza n'ikibi. Icyiza akakizigama, ikibi akakizana kigaturirwa n'umucanwa w'urukundo rw'Imana ruserukira mu mbabazi zayo. Abantu mukengera isakaramento ry'ikigongwe. Uratubaza twege dukunze guseruka ku bantu bariko barasozera ubuzima. Bariko barasozera ubuzima, ukabona ingene umuntu ariko asozera ubuzima kuko atimenyereje kuzarakira cette main tendue y'Imana. Isakaramento ry'ikigongwe c'est une main toujours tendue y'Imana, kugira ngo umuntu ntacike ucangatiranya, ugira isupu y'ibibi n'ivyiza muri we, akabirambirizamo kumenga ntaco bitwaye, ntaco bivuze. Ivyo bintu vy'abapatiri n'abakristo birirwa baraculpabiliza abantu, ibereho kuri insinga, hitanisha ivyo ushaka vyose, ry'ubuzima ukiriho, wait and see. Reka turindire gato, kuko umuntu ngo yimbura ico yabivye. Umuntu yimbura ico yabivye. Imana ikihangana, ntidupfisha ubusa ukwihangana kw'Imana, ahubwo kujya kwa kakaririmbo k'abakongomani, profiter de l'occasion quand il est temps. Profiter de l'occasion quand il est temps. Profite ubuzima Imana iguhaye, akakajya Imana iguhaye, ntugapfishe ubusa. Ni inema y'Imana, ubuntu n'imbabazi z'Imana, ukibihawe mu buryo mbere bworoshe, kugira ngo wikure ko urubanza rw'inabi, wihamagare ko
umuhezagiro w'ubuntu n'ubwiza bw'Imana bibandanye biherekeza intambuko z'ubuzima bwawe. Dusabira umukama natwe kugira ngo atuzigamire iyo nema yeza. Iyo mvugo ntikiriho mu bakristo. Murazi cyo biti nema yeza abarutse vuba. Inema yeza, kuba mu nema yeza. Ntitumenyere ibibi, cyane cyane umukama aturinde kugwa muri vya bicumuro Yohana tubwira ngo bijana mu rupfu. N'igihe vyoshika tukabigwamwo, twame twibuka cette main tendue y'Imana yamiringa, uko kuboko kw'imbabazi z'Imana. Imana yama yaduhaye umwanya wose. Umukama adukingire, atuzigame kugwa mu bintu vyotuma umenga turiko twebwe nyene turisukako ingaruka z'ububisha bw'inabi. Imana iriko irabwira Yeremiya ikagira iti reka babone ingene ingaruka z'ububi bwabo zisuka ku buzima bwabo. Narakomye induru ndababwira ntimwumva. Umukama aturinde kuba intumva, abantu batabona urukundo Imana ibereka rwose. Birashobora gushika, kandi muri iyo ntumbero nyene twese tugapfukama dusabiranira. Cyo gituma mubona muri Radio Maria ku isaha y'icenda imwe Yezu yaturako akadusabira ku ikigongwe agacikana ko Radio Maria ihezi gahamagara abantu bose iti ambaza ikigongwe c'Imana. Mbere hari ibibi dukora tutaba tugishobora kwigobotoramo, haba hasigaye gusaho urubanza, ahamahano. Ariko uyu yabambwe ku musaraba akaba hagati yacu n'Imana, agakinga ngo amahano y'ibibi dukora ntatugwe ko ngo adusanzaze ngo tuzimire ubutakigaruka. Cyo kintu mu gishimira Yesu. Niwe adukingira amahano, ajya tuvunga amahano y'ishavu ry'Imana, no kuvuga niwe adukiza nogira nti ugusanga uretse ibituba twakoze biheza bigasuka amahano yavyo y'ingaruka mbi ku buzima bwacu. Umukama anadutabarire twese, imiryango yacu n'igihugu cyacu, kugira ngo gishobore gukira, dushobore gukira amahano yose ashobora gutuma ubuzima bw'abantu buba nogira nti nk'ubutumva iyo buva niyo buja. Umukama biturinde kandi yamatuzigamira urukundo rw'iwe mu mitima yacu. Amen.